Ingingo y'umunani ivuga ko ibitungwa bigaburirwa hakoresheje ubwatsi bwaciwe aho bwatewe canke aho bwimejeje. Ingingo ya 11 ivuga ko ubworozi bw'ibitungwa vyuza mu bisagara bubujijwe. Ingingo ya 12 y'igice ca kabiri ivuga ko ingurube zororerwa mu kiraro cazo cugawe kandi gikurikije ubuhinga nyororangurube. Ingingo ya 13 iravuga ko umworozi amenyesha ko ashoboye korora ingurube mu gihe agiye kwiyandikisha mu ikomine. Ingingo ya 15 ivuga ko ubworozi bw'ingurube mu gisagara bubujijwe. Ingingo ya 16 y'igice ca gatatu ivuga ko ubworozi bw'inkwavu imbeba bwemewe mu gihe bukorewe mu buraro bwavyo bwabigenewe. Umworozi ategerezwa kumenyesha ko abishoboye mu gihe agiye kwimenyekanisha. Ingingo ya 19 ivuga ko ubworozi bubera mu miryango inkwavu, inkoko, imbeba bwemewe mu gisagara mugabo bugatomogwa ingene bukorwa n'itegeko shikiranganji. Ingingo ya 20 ivuga ko ubworozi bw'inzuki bubera mu bitiba byabigenewe bigashigwa kure y'ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi canke aho abantu baba. None iryo tegeko rirategekanya ibihano kuzorenga kuri izo ngingo zose? Ego cane, iryo tegeko rirabitomora mu kigabane caryo ca 4 ku ngingo ya 33 ivuga ko hahanwa nyene n'igitungwa ciyerereza ahariho hose mu mirima, mu ndimo, mu mabarabara, ku misozi n'ahandi. Akarongo ka mbere k'iyo ngingo havuga ko hatangishwa amande ava ku bihumbi 5 gushika ku bihumbi 10 ku nka imwe ifashe iri hanze y'igihongore canke iriko iriyerereza. Akarongo ka kabiri n'aka gatatu kavuga ko hatangishwa amande ava ku bihumbi 2 gushika ku bihumbi 3 ku mpene imwe, ingurube imwe, intama imwe canke ku kiguruka kimwe gifashe iri hanze y'igihongore canke iriko iriyerereza. Akarongo ka kane kavuga ko hatangishwa amande ava ku gihumbi gushika ku bihumbi 2 ku bindi bitungwa birabwa n'iri tegeko. None iryo tegeko hari ico rivuga ku bungere b'ibitungwa? Ego cane, ingingo ya 34 y'ikigabane ca 4 c'iryo tegeko irategekanya amande ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 ku mungere wese aretse igitungwa kikona imirima y'abandi. None iryo tegeko rizoja mu ngiro ryari? Ingingo ya 37 y'ikigabane ca 4 ivuga ko iryo tegeko rija mu ngiro kuva umunsi ritereweko umukono n'umukuru w'igihugu. None ryateweko umukono ryari? Iryo tegeko ryateweko umukono itariki 4 Gitugutu 2018 ariko riratanga ikiringo c'imyaka 3 ngo abantu bitunganye. Iyo myaka rero iherana n'itariki 4 Gitugutu 2021. Bisigura ko ibitegekanywa n'iri tegeko vyose bice bitangura kuja mu ngiro atagusubira inyuma.